uno musi uri hejuru dufise akanyamuneza ntangere kubona turi ngaha muri zone ya Rutegama inyuma y'igihe kitari gito tubitegura. Turi ngaha kugira ngo tugane n'abenegihugu na cyane cyane bafise ibibazo bijanye n'imanza z'ivyaha, kuko arivyo dukora mu kazi ka misi yose. Si irya mbere tubagendera, ingendo nk'izi turazikora, tukazikora bifise intumbero, novuga intumbero zibiri. Intumbero ya mbere, turafata akanya kugira ngo twibukanye amategeko amwamwe dukoresha mu kazi ka misi yose. Ni kwibukanya kubera itegeko rigiyeho rija mu ngiro, kandi umunyagihugu wese afatwa iryo tegeko yarimenye. Rero turafata akanya kugira ngo twibukanye amategeko amwamwe, ahani kugira ngo dukinge ibyaha bishobora kwaduka bigatuma umuntu ahanwa katari guhanwa. Twasanze mu byaha tubona bikunda gukorwa, nibyo hari abikora mu kagagazo n'ibigira nkana, mugabo kandi hari gusaba umuntu akoze icyaha atarazi uburemere bwacu canke atazi aho gihanwa. Intumbero y'umushikizamanza rero burya hanini si ugufunga, si uguhana, mugabo kandi umushikizamanza arahanura kugira ngo hazohanwe uwase kumva, uwase guhanurwa. Ibiro dukora muri zino ngendo ni kugira ngo dukinge ibyaha bimwe bimwe bishobora gukorwa, tubahanure kugira ngo ejo niba gikora ntuzuvuge ngo ntabyo narinzi, ntabyo namenye. Biranafasha kandi kugira ngo tugabanye n'umurindi w'abantu baza barafungwa, kuko umaze kumenya ko ari icyaha ntuzogikora, kaba utagikoze ntuzofungwa. Turi kumwe garemu, turi kumwe. Intumbero ya kabiri kandi, turafata umwanya tukakira ibibazo byanyu. Ndabizi cyo kimwe n'ahandi mukora gufata umwanya mudusanga ku mugwa mukuru i Muramvya, ugasanga umwanya mukoresheje mu kwiteza imbere, mu kurondera umuryango, muriko mufata ingendo mudusanga iyo turi. Intumbero dufise ni yuko aho bishobotse dushika aho abenegihugu bari. Bijya biro tuba dufise hariya turavyimura uwo munsi tukabizana ngaha, hama tukicara tukabakira. Ibibazo mutuzaniye hariya tuza kubirondera kugira ngo ivyo bibazo mutubwiye turi ngaha tubapfunyiriza urugendo. Uwo mwanya mutakaje mudusanga hariya turi mukoreshe mu kwiteza imbere, mu guteza imbere umuryango, ndetse mu guteza imbere igihugu. Turifuza yuko rero natwe mu butungane
duterera mu iterambere ry'igihugu. Mu gutera butumenye igihugu rero nta muntu tuza tubasanga ngaha kugira ngo ibyo mukeneye amateka barekurira mu bitubwire ngaha mutararinze gufata ingendo mu rusange iyo turi, hanyuma muruha umwanya namwe wo kwiteza imbere. Erega ijye miduga tuzamwo nabyo bitoro dukoresha nimwe mwabigutse, sivyo? None umutama atakisi n'amakoni amafaranga bigwa agura byo bitoro n'imodoka bahe mu maboko yanyu. Cyo gituma rero tubikoresha kugira ngo tuze namwe kubasahiriza, tuze kubatunganiriza kuko mwe mwabirondeye. Suko rero ahanini nishikira kitugenza kugira ngo tumve ko namwe mworohewe. Biro turabikora umeze nk'atatatu bidukundiye, tukaza turaraba tugashika tukaraba yuko ibibazo mufise byatoye inyishu, kandi kugira ngo ntutakaze umwanya inyama yamabize kuri ngaha mu karere abari ngaha, kugira ngo ikibazo kihari kive gitorera inyishu canke tuwo tugiye tugihaye. Niba rubanza rwawe cyangwa wo kuri icaha bitatohojwe neza canke ugasanga inyemeramabi ntiyagufashije bikwiye, ateza kuba ari ngaho kugira ngo aduhe umuco igituma ivyo bintu vyadindiye. Ni muntu mbere kugira ngo ibibazo biterwa inyishu byoroshe binyaruke, tutenze kurindira imisi n'imisi. Nuko nige rero nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa, ngiryo ijambo ritugenza uno musi. Ndiko ndaba amasura ngaha, hari abo dukunda guhura imuramvye ndababona. Nizere ko uno musi nza kuva ngaha intumbero itanzwe. Hanyuma mufata umwanya kugira ngo mubandanye kwiteza imbere. Reka rero mfata akanya gatoyi dusoje twibukanye bimwe bimwe mu mateko mpanavyaha. Rimwe rimwe iyo dukunze guca ahantu hirya no hino turabona bene igihugu bajuragirika, ugasanga mu ikomine kanaka canke muri zone warakorewe icaha, warituye inyemeramabi, mugabo bivaye n'imvo yica nk'iriya ugasanga iyo dosiye we ntiyateye imbere, ukaca uhebera ngaho. Abantu benshi bazi yuko idosiye y'icaha ikorewa kwa opeji gusa itashobora kumandanya. Sivyo muzi mwese benshi, mugabo iteko rigenga ingene imanza y'ivyaha zitohozwa ziboroshe n'ingene zicibwa riratuma yuko bibaye ngombwa urubanza rw'icyaha rushobora gutohorezwa ku rwego rw'ubushikiriza amanza. Nuvuga yuko inyemeramabi mu gihe tubonye yuko yavyigenjemo nabi, idosiye ntayitohoze neza, ndafise uburenganzira bwo kwimwaka ntayitohoreza muri paraki, nkuko nawe ufise uburenganzira bwo kwitura umushikiza amanza iyo dosiye yawe akayifatira mu minwe mu gihe ubonye ko inyemeramabi atashaka gufashije. Mugabo kandi ntikibuza ko inyemeramabi ishobora guhanwa mu gihe ibonetse yuko yavyigenjemo nabi, arashaka kubihanirwa.
haraho nigeze guca dusanga umuntu yarandura imirima barasoma baratwara, dusanga uwo muntu umupeje yaramuzingamiye iyo dosiye ntiyigeze itera imbere. Nufata icegeranyo birangira wa munyagihugu ya dosiye ayihagaritse yihebye, kubera azi yuko umupeje ari wenyene abikora kandi biherereye wenyene, uko bikora kose bidasha gutera imbere. Twavuye dufashe ingingo kandi muri bwo yatunganiriza kuri dufashe kwifata mu minwe turayitohoreza kandi yaratunganirije. Mu bimenye yuko wakorewe icyaha ukitwa inyemeramabi bikanka, itora urwego rw'ubushikizamanza. Ni nk'uko ibyaha bito bito bitarenze imyaka 2 y'umunyororo, ibyo kurandura imirima, ibyo gutukana, imwe byaha bito bito byara mu kibano bitajyana n'iby'umutekano canke bitajyana n'imigenzo, urashobora kwitura ubwo bahuza ku mutumba bakagufasha mu kubahuza. Muri uko kubahuza bakabashingira indishyi. Imirima biraranduwe ifise agaciro kangahe, abahuza barashobora kugufasha bagushingira indishyi, mugabo abahuza nta bubasha bafise bwo gushinga ibihano. Baya abahuza bariho ngaha, hari abahuza bari ngaha, abahuza baje hamuza no muri ngaha, nta n'umwe umwe. Abahuza murabizi uko tabubasha mufise gushinga ibihano kuri ibyaha bito bito, umugabo ashobora gufasha uwakoreye icyaha ibyaha bito bito mufise kubasha kugira ngo mushinge indishyi iza guhabwa uwakoreye icyaha. Kukubuza byanse uwakorewe icyaha ari tunyemeramabi dusiga kogwa nkuko zine zikogwa, hawo umuntu agashinga muri sentare igashinga ikamuhanisha icyaha, mugabo kandi ikamuha igihano, mugabo kandi indishyi y'akababaro igahabwa uwakorewe icyaha. Ikindi nobamenyesha nuko mu gihe wituye inyemeramabi iyo nyemeramabi ategerezwa gufata icegeranyo c'ivyo witwariye, hanyuma agatumako uwo witwariye agakora amatohoza. Yaje kuyakora amatohoza ategerezwa guca arungika ivyegeranyo muri parake kugira ngo umushikizamanza abandanye bikurikira. Inyemeramabi ifise uburenganzira bwo kunyibika cyangwa guhereza iwe idosiye y'icyaha yatohoje, ububasha ntabwo afise. Yakumvirije ategerezwa guca arungika iyo dosiye ubwo gushikizamanza kugira ngo babandanye ibikurikira. Nico gituma wewe mwene gihugu wamwituye ufise uburenganzira bwo kubandanya ukurikirana kwiyo dosiye yawe yashikiriye umushikizamanza. Ukano dosiye yawe yazingamye ntiyateye imbere ngo bandanye, kanagara witura umushikizamanza akubariza igitumye dosiye itabandanye. Nta mopeji afise uburenganzira bwo kugumana dosiye. Icyaha yaje gitohoza kubera ari ijisho n'ugutwi cy'umushikizamanza, aca birumikira umushikizamanza kugira ngo abandanye ibikurikira. Turi kumwe twese, turi kumwe. Umupeji ari ngaha avyumve azobwana mugenzi we.
hanyuma birashika yuko icyaha cyakozwe bivuye n'uburemere bwaco, inyama ya mabi ishobora gufunga icy'amaso uwakoze icyaha. Birashika mugabo kandi si ngombwa yuko iminsi yose umuntu yakoze icyaha afungwa. Aho nshaka muhumve neza, iyo mwe kumura nyitura hagiye mubwira ngo urumva ujye umuntu wanje nitwariye ngo upekera shya muri kura, ugasanga icyaha gitomo ukaca wumva umengo ko upekera muri kuye urubanza rwawe ruraheze, kumengo yaciye urubanza. Bakunda kubabwira nti none dufate mw'ikomini ya Kiganda ko umuntu wese akora icyaha cyo cyose twoshira mu ibohero, twakwiza hehe, twoharonga nuko muri abanga muri komine Kiganda mufise hari ngo bangana gute ngereranije abene igihugu mufise ngaha ku rwego rwa komine mugereranya 130 fataho nk'ibihumbi 100 bose bakora icyaha dushira mu ibohero, turonka twakwiza none twaronka. Najya ndabwira yuko hajya umuntu ari mu ibohero aja konza leta kuko baramufungurira, agwaye baramuvuza, arambara igaze mpuzu bambara n'izo leta iguha, izo bafungura amayo kubavuza iyo byose bagiye byankenerwa biva hehe? Biva mu mategeko n'amakuru mwatanze, sibyo? So biva none nicyo gituma tuvuga tuti ibi bihano bisanzwe bito bito hako baja mu ibohero baje guturira amafaranga yo tugura amambulance cyangwa kasubaka mu barabara ikatubakoresha ibikorwa by'iterambere rusange. Niko washe kudozona wahana shi kudozona nga agiye muri zone ya Rutegama niho twashinze yuko akurikirana abo bantu. Murakoze ndabibona impande yanjye. Hariho igihano bita igihano nsubirira mu nyororo. Icyo gihano gifasha ryari kuri ibyaha bito bito. Umucamanza abona yuko iyo kigero kitarenze imyaka 2 hako umuntu aja mu ibohero tuja kumugaburira tumuvuza kandi yadukuriye icyaha naze aho mu kibano bamuha ibikorwa by'amaboko cyangwa ibikorwa byose akore by'inyungu rusangi, bamwanike n'amasaha yakoze. Iki gihano kiyo kiratera imbere mbwa benshi abatakitahora neza. Aho dufise amabarabara akeneye gusiburwa, dufise amatuta hariya hirya no hino, dufise imirima yakomeye ikeneye kurimwa, uyu muntu aje kuri wakora kinyungu rusange kandi muzo bazamaze kubikora uno kiroroshe mbwa n'ikiroshe cyane kuko tuguharuye amasaha. Uwo muntu imba yofunzwe umwaka uko bagiharura ukwezi kumbe kujana n'amasaha 120. Cufata nk'ubu yofunze umwaka amezi 12 ucukwiza azokora amasaha y'igihumbi akora
kandi tuzomarira ko yahejeje ari uko amasaha yose ayamaze. Numva cyoroshe arakora nyine ko yakoze nyine akigo kiva ariko arakora mpaka tubona yuko yakoze. Naho rero ndabona navuga nti mwese mutahure, si ngombwa yuko abantu bose bakoze ibyaha baherera mu mpimba nibohero. Mugabe gikuru nuko urubanza rwawe rubandanya muri sentare, kuko nahaba yaciye ico gihano nsubira mu nyororo, indishi yawe yakababaro uteza kwirihwa y'imirima yawe yononekaye. Rero mutahure nivyo abakoze ibyaha bikomakomeye nibahanwe nibafungwe, byo guteza umutekano muke. Muri ibyaha bito bito dosiye nibandanye yidegenje mugabo ukurikirane usha muri sentare mpaka indishi yawe yakababaro kuyibose. Turi kumwe ibi nshaka ko muje gusigura n'abandi ngo batashe gushanga kugira ngo byumve. Ejo umupuje wa umuntu wawe aramwumvije gashya muri kwa gataha, ntuco mvuga ngo birarangiye urubanza rwanje rwaheze. Oya, abo kurikirana yuko urubanza rwari kuratera imbere kugira ngo no muri sentare hamuru indishi yawe yakababaro. N'umuntu mbwira ngo tugabanye ibitigiri by'abantu bafungwa. Mukabona umuntu yakoze icyaha gikomeye cy'umutekano cyangwa ibindi byaha bikomakora by'amaraso, ukabona umupuje yamurekuye atasigura atanze, muje mumbarira n'aba indongozi mwe muri mu ntwaro byabaye atasigura nimwe igaragara, mwese mutubwira kugira ngo tukurikirane, kuko inkozi y'ikintu cyakore kugwa. Mugabo kandi byashika yuko usanga umuntu aguma yisubiriza mu byaha, no musakiba akarekugwa je kiba akarekugwa. Abantu nk'abo intaha bakeneye yuko bagira ante bakosorwa, bakabanza bakafungwa bagahanwa kugira ngo abadashirira imbi hasi. Turi kumwe. Urubanza rwanyu rero rukikunyamira mabi, hageze yuko amiki vyegeranyo bikaza urwego rw'ubushikiriza amanza. Haraka abantu babwiye kamwe gusa kandi gakunda gutera ikibazo. Iyo tugiye muri sentare kwagiriza abakoze ibyaha, hagaza wumva umuntu akubwiye ngo jeje opeje yanditse musevye navuze, siko muramuvuga ntabyo navuze ibyo umuntu. Naganabire yuko rijya teko navuze rigenga ingire mazi ibyaha zitohozo n'ingenzi buranishwa. Biratoyemo yuko uhejeje kumvirizwa opeje yagufatira icegeranyo, imbere yuko utera umukono naguhe ubanza usome. Opeje turi kumwe, imbere yuko umuntu atera umukono ku byo hejeje kumwandikira, uramuha icegeranyo akabanza akisomera ubwira rabe yuko ivyo wamwandikiye koko ari ivyo yavuze. Ivyo amateka bitobora, kandi uranashira ko yuko ico kibazo wakimubajije ko azi gusoma, hama kandi ukanashira ko yuko ari we yashiye byisomera cyaye ko yirondereye umusomera mu gihe atazi gusoma. Turi kumwe twese, nta muntu asinyira nta matera umukono ku kintu atasomye. Ibyo bidufasha iki? Ubwa tugeze imbere ya sentare warakoze icyaha, ntuze kuvuga ngo ibyo sivyo navuze, kandi byaga yuko ari wowe nyene wagize nte wabyisomeye yarabiguhaye. Ejo ukanavuga ngo mutsirike umngaha utisomeye ntuzogitera, ahubwo doje tabaza hakiri kare ega je aganeze ko ibintu atansomeye. Kera nakunze numva yuko hari abo bawopeje basanga ngo hatirwa kubera ibintu ku nguvu bakamusisha ku nguvu. Mugari kera suru ubyarahindutse amateka aratombo. Rero aho kantu nene kugenda kababwiye imbere yuko terigi igikumu
manza usome cyangwa utazi gusoma urundire ugusomera. Ivyo biri ku rwego rw'inyemeramabi ndetse n'urwego rw'ubushikiriza amanza, bose niko bizogenda. Hama rero birashika yuko uvuga uti jewe ndafunzwe icyamaso baragutwaye we gushikiriza amanza, umushikiriza amanza yaje gukumviriza akabona yuko bibereye yuko koko ufungwa ukaja mu ibohero rikuru. Ashobora kuba ari wowe cyangwa ugasanga ufise inshuti cyangwa ufise umugenzi. Birashika yuko umushikiriza amanza afata ingingo y'uko irante kunuka mu ibohero rikuru. Birajyana ushobora kuvuga uti uyu muntu kwiki icyaha yakoze hamwe twomurekura ko yishe umuntu havacisha n'abasigaye, canke ivyabana turafasha gutohoza kaja kubitera ubwoba, canke avuga uti iki cyaha yakoze hamwe tumurekuye yoca ahunga n'ibindi n'ibindi vyama vyabaye kandi birashika. Mugabe gikuru nuko ibiringo byo gufungwa byubahirizwa. Umushikiriza amanza mu gihe afashe ingingo yuko agomuka mu ibohero rikuru, iyo dosiye yawe ntafise ububasha bwo kuyishyira muri sentare mu gihe atagocanye muri iyo sentare nyene ngo ibanze yige ivyerekeye ifungwa ryawe. Mu ndagano y'imisi 15 umushikiza amanza mu gihe atarakurekura akaza gukurekukana muri sentare kugira sentare yige kuvyerekeye iryo fungwa ryawe, sentare yige ko ubura itaha canke ko bandanya ufunzo. Aya n'amategeko ndiko ndavuga. Sentare irashobora gufata ingingo y'uko uburana widegemvye, mugasanga umushikiza amanza bivaye n'ingene idosiye yitohoje, bivaye n'ingene yatohoje ku mutumba, bivaye n'ukuntu abona uburemere bw'icaha ashobora kutakurekura, hanyuma agaca yunguruza iyo ngingo akayungururiza kugira ngo sentare yungururizo, sentare isubiramo imanza ifata ingingo. Umushikiriza amanza ari ngaho kugira ngo ahagarare inyungu rusange, inyungu z'umunyagihugu wese. Benshi bavuga ko umushikiriza amanza ari umuburanyi, nibyo mugabo kandi ahagarariye inyungu za bose. Icyaha n'umunsi wayikoze ngaha aza guhaguruka kugira ngo icyo cyaha gihanwe, gutyo n'abari inyuma batinye gukora icyo cyaha. Muravyumva mwese turi kumwe?